Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimo Rugende ya Isange TV, ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakura amatohoza ururimi rw'ikirundi. Reka ndabaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira, n'amakuru tuza guhera kubijanye n'urupfu rwa Petero Karaveri Ndayicariye nkuko tubishikirizwa n'amasoko yacu. Kuri ubu rero bariko baramuha izina ngo rya Chameleone cyangwa se uruvuvu nkuko amakuru n'ubundi abishikiriza. Inyandiko itavuzweho byinshi muri ino ndwi ni ya Petero Karaveri Ndayicariye, umukuru w'umugwi CVR wari wagenwe gutanga ukuri ku njyane z'akahise ku Burundi ndetse no kunywanisha abarundi. Wa mbere igenekerezo rya mbere gitugutu y'umwaka ku mbuga zimwe nka Twitter ndetse na Facebook, Petero Karaveri Ndayicariye yanditse ko akwije imyaka 40 akorera igihugu. Imyaka 40 ni ukuvuga ko yakoreye intwaro zitari zike zagiye zirakurikirana mu Burundi, n'imiburiburi abaperezida indwi kandi bose yababereye umwizigirwa. Ibyo ngo ntabwo bisanzwe, bishobora ngo abantu bake cyane kumenya kujana n'ibihe, kumenya ndetse gushimisha intwaro zose kandi zo zifise ivyumviro bidasa. Ni ubuhinga bw'ikivuruvu cyangwa se Chameleone co kizi gusa naho kigeze hose. Ariko ikibazo gica caduka umuntu ameze gutyo, umuntu azi gushimisha utwara wese, mbega yoba burya arabereye kurongora umugwi wo kuvuga ukuri ndetse no kunywanisha abarundi. Umuntu akora ngo ashimwe n'abakuru, yoba ashoboye gushira ahabona amabi yakozwe n'impande zose, harimo ndetse ayakozwe n'abakuru agategerezwa gushimishwa. Umuntu avuga ivyo abakuru bashaka kumva arashoboye kuvuga ibihanze abadakundwa n'abo bakuru, koko arashoboye kuvuga ukuri. Umuhungu w'ikarusi yahawe buruse yo kwiga hanze atanumwe amufashije ku ntwaro ya perezida Bagaza. Petero Karaveri Ndayicariye yavutse muri 60 muri komine Bugenyuzi, intara ya Karusi y'ico gihe. Yarangije amashuri yisumbuye muri 80 ku ntwaro ya perezida Bagaza. Yahawe kandi kwiga mu gisata c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi, Faculté de droit, ariko mu gihe yariko aritegurira kuja muri kaminuza niho ngo yiyumvira kuja kubaza ko ata buruse zo kwiga hanze zoba ziriho. Yaciye aja mu gisata ca bourse et stage mu bushikiranganji bw'indero, maze baramwakira barandika izina ryiwe. Haciye indwi imwe gusa yagiye kumva izina ryiwe rihamagarwa mw'iradiyo ko yaronse buruse yo kuja kwiga muri Algeria. Mu gihugu ca Algeria yashaka kwiga ibijanye no kumenyesha amakuru, gusa asanga bamushize muri Faculté de droit, aca yiga amategeko. Ku bakiri bato ibi bintu birimwo igicigwa gikomeye. Kenshi havuga ko buruse zahabwa abanyabururi bonyene canke abatutsi gusa. Hari kandi ababwirwa ko ata muhutu ico gihe yashobora kwiga droit nkuko tubihabwa n'amasoko yacu, ngo ntawovuga ko ata karenganyo kabayeho. Ariko si ku rugero bivugwa ko Ndayicariye nta numwe yari afise amuvugira, yari umwana w'Ibugenyuzi muri Karusi, yari umuhutu. Nticabujije ko ahabwa Faculté de droit, ko ahabwa kandi buruse akabimenyeshwa kw'iradiyo atagiturire itanzwe kandi atagihamagange bazinanye nkuko bigenda uyu munsi.
Agarutse mu Burundi yakoze ikibazo cyo kuba umumenyesha makuru kuri radio igihugu RTNB ndetse maze aba muri batatu ba mbere batoye ico kibazo. Ndayicare kandi avuga ko abo batatu bose bava mu ntara ya Karusi kandi amanota yabo barayaronze. RTNB irabahamagara gutangura akazi aho ngo hari muri 85 ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Mbe yemwe ivyo byoshoboka uno munsi? Abanyabururi batatu ngo boba bambere mu kibazo kuri RTNB bakaca bahabwa amanota yabo bagahamagarwa mu kazi hatarabwe umugambwe ubwoko ndetse naho bava. Imbere yuko Perezida Bagaza atembagazwa muri 87 yagiye agenye Petero Karaveri Ndayicariye kuba umuyobozi w'ikigo CPF, ni ukuvuga ko yahawe amabanga ahambaye ataramara imyaka 2 mu kazi. Perezida Bagaza yari umuntu akunda cane icabwenge muri byose, uko zivugijwe niko zitambwa. Mu myaka yakurikiye niho Petero Karaveri Ndayicariye yerekanira ubushobozi budasanzwe bwo gushimisha uwutwara wese. Muri 89 Perezida Buyoya yagenye Petero Karaveri Ndayicariye kuba icegera c'umuserukira Burundi i Paris mu Faransa. Muri 91 naho aca amugena ngo amubere ambasaderi Addis Abeba muri Ethiopia. Iki ni ikibanza kidapfa guhabwa uwari wese uwugishizwemo kuko ngo aba ari umuntu avugira umukuru w'igihugu mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, aba kandi ahura n'ibihugu byose bya Afurika, aba yizewe. Ubutegetsi buhindutse muri 93 Perezida Ndadaye yagumije Petero Karaveri Ndayicariye i Addis Abeba muri Ethiopia. Ari mu ba ambasaderi bake cyane Petero Ndadaye yagumije mu mabanga. Umwizigirwa wa Perezida Buyoya ahindutse umwizigirwa wa Perezida Ndadaye. Muri 94 Petero Karaveri Ndayicariye yabaye umuhanuzi mukuru conseiller principal wa Perezida Sylvestre Ntibantunganya, ariko igihe Perezida Buyoya atembagaje intwaro ya Perezida Ntibantunganya muri Mukakaro muri 96 Petero Karaveri Ndayicariye yaciye yinjira muri leta ya Perezida Buyoya, mbere ayibera umuvugizi. Vyari bidasanzwe kubona umuhanuzi mukuru wa Perezida atembagajwe ahinduka umuvugizi wa leta y'uwamutembagaje. Yafatwa nk'umuhemu ku ruhande rw'abakoreranye na Perezida Ntibantunganya. Abarundi benshi baracibuka ijwi rikaze ry'umushikiranganje akaba n'umuvugizi wa leta yitwa Petero Karaveri Ndayicariye. Niwe yatubwira amabi y'abagwanyi ba CNDD-FDD, ni nawe kandi yatwigisha ko abo bantu ari inkozi z'ikibi, abanzi b'igihugu, atakintu bakora atari ugusambura igihugu. Muri Nyakanga ntaco abo bita aba anselan batatutswe na leta Ndayicariye yavugira. Ayo mabanga yayamazemwo imyaka 2 kuva muri 96 gushika muri 98. Muri 98 habayeho amasezerano ya leta ya Perezida Buyoya n'umugambwe Frodebu basangira leta. Birumvikana ko wa mushikiranganje wa Frodebu yafata ko yahemutse atako yagaruka muri leta, maze aca arasubira kuba umumenyesha makuru, araduga araba umuyobozi w'iradio yahavuye aja gukora nk'ibanki BGF kuva 1999 gushika muri 2006. Aha rero aremera nk'uwibagiwe gato. Muri 2006 araba umuhinga yigenga ubijanye no gutatura amatati. Hari abavuga kandi ko no muri ivyo bihe ngo Perezida Buyoya yoba yarafashije umusuku wa CNDD-FDD. Muri 2009 Petero Karaveri Ndayicariye yagiye kurongora umugwi seni. Bamwe babibonyemwo ukuboko kwa Maître Clotilde Niragire, umwe mu bashikiranganje bari bakomeye muri leta za mbere za Perezida Nkurunziza.
ayo mabanga kandi yanayabandanije mu matora agoye cyane muri 2015. Ivyo bihe kandi ngo nivyo vyerekanye ko koko umusuku wa Nkurunziza na CNDD-FDD amatora yose Ndayicariye yatunganije yavyaye impari mu gihugu. Ubushingantahe bwaranze Thanse Sinunguruza muri 1993 na Paul Ngarambe muri 2005 bwarabuze rwose kwa Ndayicariye. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwamubonyemwo umusirikare mwiza, abasigaye bamubonyemwo umusifuzi ahengamye. Muri Munyonyo 2018 abatari bake baguye mu gahundwe bumvise ngo Petero Claver Ndayicariye niwe agiye kurongora umugwi CVR. Cari igihe ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwari bukeneye umugwi wo kwibwagiza abahutu amabi y'ikiringo ca gatatu maze bakaja ku njyane za kahise. Gutyo rero ntibikunda ko abahutu n'abatutsi basubira kuvuga rumwe ku bibazo by'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yari anakeneye gukoresha CVR kugira ngo anumye abazungu nk'umusuku nyawe. Uwamutumye Ndayicariye ntaco atakoze maze akora amatohoza ategerezwa gutuma abarundi batandukana. Umwe mu bari bagize CVR Aloyizi Batungwanayo niwe aherutse kwerekana amakosa Ndayicariye yakoresheje CVR kugeza aho yanka kumviriza bamwe mu bagize uruhara rukomeye mu bihe vy'amabi yariko aratohoza ko gutyo ngo aronka raporo ihuye n'ivyo bamutumye. Aloyizi Batungwanayo asanzwe wenyene yari umwe mu bafatwa ko begereye cyane CNDD-FDD nticabujije ko yerekana ukugene Ndayicariye yica ukuri. Ubu Petero Claver Ndayicariye ageze ku rugero rwaho ku rubuga rw'iwe rw'akazi nka perezida wa CVR yerekana neza ko hari abarundi ndetse adakeneye kumva. Abo ni nka bamwe mu baharanira agateka kazina muntu bahunze. Yarababorotse kugira ngo ntibabone ivyo bandika kuri Twitter, amabi yitwa ko ariko aratohoza ko yabaye muri kahise niyo ntwaro iriko irakora uno munsi. Petero Claver Ndayicariye ntakeneye kumva abashira ahabona ayo mabi akorwa uno munsi. None umuntu nk'uyo yonywanisha abarundi igute? Imbonesha akure yacu yarabajije Petero Claver Ndayicariye ko hari imigenderanire yari afitaniye na Petero Buyoya. Yishuye ati nta migenderanire na mito twigeze turagirana. Ejo hoza intwaro ya Agathon ya Godefroid Niyombare canke ya Alexis Sinduhije twohava twumva ngo Petero Claver Ndayicariye niwe mushikiranganji w'ubutungane maze akongera akatubwira ko atigeze agiranira imigenderanire na Nkurunziza canke na Ndayishimiye. Niba mubaza ko yoba azoja kuramutsa Ndayishimiye mu munyororo, tuzohava twumva yishura ati barya nanje nababona gutyo gusa baragomwe ubumenyi bwanje. Ubu ni ubuhinga budasanzwe. Hari umuririmbyi w'umufaransa Jean-Claude Dutronc yari yirimbye indirimbo yise L'Opportuniste, niwe yayiririmbye ati ndashigikiye amatwara ya gikomuniste, ndashigikiye kandi n'amatwara y'abakapitaliste. Iyo amatora aheze ca mpinduka ikonti
nkamenya kuyinjanisha n'uruhande rugezweho. Petero Claver Ndayicariye yamubereye umunyeshuri mwiza, ariko azica byinshi kuri kazoza ku Burundi. Bidusaba igihe kinini kugira ngo haboneke CVR yo kuri izotanga umuco kuri kahise ikanywanisha abarundi nk'uko bishikirizwa. Imyaka 40 uko ukorera leta mu bibanza byiza iraryoshe, ariko iragi rizoba irihe kuryanja gushigikira amabi akorwa uno munsi. Ibyo rero bikaba ari bimwe biriko biradomwa ko urutoke n'abatagishigikiye uyu mugabo Claver Ndayicariye. Niko mbashimire mwese mwari kumwe natwe, tuze gusubira mu makuru araza kuba agezweho.